Abagendesha imodoka zunguruza abantu mu rusangi mu gisagara ca Bujumbura ntibashimishwa n'ingingo yo guhabwa amaritiro 50 y'igitoro ku mastation, aho babwirwa ko ico gitoro gitegezwa gukwirana n'amaturu 15. Twagiye gusanga mu bisanzwe abagiye kuvyumvira nta vyigwa binini babigizemwo, kubera imodoka birashobora kuba zifise ubwoko bumwe ariko zitanywa kumwe. Kubera nk'ubu ugiye kuraba nyinshi muri aya makwasiteri y'ama 6 cylindre atwara abantu 35, usanga arere turi nwera kuri 4. Rero maze kunwera kuri 4 amaturu 15 begzija, usanga ari amoyenne 60 litres. Mugatumba honyene kuva mugatumvile Gatumba ukamuharura 15 tours amaturu 15 kwituru imwe ya Gatumba ni 5 litres. Eski akora gute amaturu 15? Imodoka zose zoba zifise 50 litres uzozirabe zikora ku Cibitoke Kanyoni, zikora Kamenge, zikora ku Musaga, zikora mu Kibenga, harahani tudashobora kugenda. Basaba leta ko yosubiramo iyo ngingo kugira iborohereze mu kazi kabo. Nk'uko bagize iyi systeme ariko baragira ubunya yo kwarohisira imiduga, twebwe twasaba yuko boza baraduha nk'ilitiro zishika 60 canke 65 kubera kwireserva, canke bagasubira ijya systeme ya kera tugiye kupomo bakatwuzuriza bagashaka bakatubwira ati uko tubujurije ejo muzosubira kunywa inyuma y'imisi 2. Ico twosaba cyane cyane abo muri documentation ni bazi badushira umuntu agirira enquête y'amaturu arabe Kamenge se ota, kuko ngiye tokora umpaye ya Ruziba andabe ati Ruziba avec 15 tours azonywa 70 litres azonya 80, musho abo se chauffeur barabizi musho kuja mu Ruziba ngunywe 50 litres nguzofora yageje. Twibutse ko kuva kuri uyu wa mbere ibisi yose ikorera mu gisagara ca Bujumbura izotegerezwa kubahiriza umuhora ikoreramwo, nayo izoba itakorewe rusansuma ifatigwe ibihano harimwo kudahabwa igitoro.